Urakoze wowe ufasha akanya kugira ngo ubane nanje muri iki kiganiro niteka kuganira ku ijambo ry'Imana kandi ndayisaba ngo ibane nawe ivugane nawe ikwigishe. Ndia Sheikh niyo nizigiye nizanyigisho zivuga ku buzima bw'umwigisho wa Kristo. Nkabangiye kuvuga ku ijambo ryo kubaka ihanga riroraniwe biciye muri rya sezerano ryo guhumugisha amahanga. Imana iyitanze isezerano ibifise ivy'isaba abirihaye. Hariho ivyo yasezeraniye abisirayeli ariko nayo irabasaba ivyo bategerezwa gukora kandi irababwira ko nibatabikora aho kuronka vya bindi basezeraniwe ahubwo bazoronka igihano. Ivyo dukora biragira ingaruka naho Imana itohaguruka ngo ihane. Iyo dukoze ibintu bitari vyo birafise ukuntu vyo nyene bitwihanira bikazana ingaruka mbi ku buzima bwacu mbere no ku buzima bw'abandi. Turisunga amajambo yanditswe mu Barewi igice c'19 umurongo w'11 cyo dusimbira ku w'13 gushika kuri 15. Haravuga ngo ntimuzokwibe, ntimuzogunge canke ngo mubeshane. Ntimuzorahire ibinyoma izina ryanje bigatuma mutukisha izina ryanje Imana yanyu ni jewe Uhoraho. Ntihazogire uwuhahaza umubanyi wiwe canke ngo amunyage. Ntihazogire uwurarana ingero umucangero yakoreye. Ntihazogire ubuvuma igipfamatwi canke ngo hagire uwushira imbere y'impumyi ikintu coyitsitaza. Ariko mugende mutinya jewe Imana yanyu ni jewe Uhoraho. Ntimuzorenganye mu rubanza, ntimuzoca urwankunzi mubitewe no kugirira impuhwe umworo canke no gutinya uhambaye, ariko muzocira ababanyi banyu imanza ziroranye. Ntihazogira ugendagendeshwa no guteranya abantu, kandi ntihazogira uwitanga ku cabona c'ibinyoma co kwicisha umubanyi wiwe ni jewe Uhoraho. Ntihazogire uwamanira akazika uwiwabo mu mutima wiwe, ariko ntazobure kumuhanura kugira ngo ntibimukwegere icaha kubw'uwo. Naciye manuka ndashika no ku murongo w'17. Turabandanya dusoma mu gusubira mu vyagezwe 2:8 uhereye ku murongo w'11 gushika ku murongo w'13. Haravuga ngo Uhoraho azobasesekariza ivyiza agwiza uruvyaro rwo mu nda zanyu n'ubwo mu masho yanyu n'umwimbu wo mu ndimiro zanyu mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu ko azokibaha. Uhoraho azobugururira ijuru ariryo bubiko bwiwe buninahaye ngo ahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahayezagire n'ibikorwa vyanyu vyose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kuyagurana. Uhoraho azobashira mu kibanza c'imbere, ntazobashira mu c'inyuma. Aha ni hamwe mu babiri amwe bakoresheje imvugo ivuga ngo azobagira umutwe ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru ntimuzoba bo hasi. Nimwumvira ivyagezwe vy'Uhoraho Imana yanyu ndabagera uwo munsi mukavyitondera mukabishitsa. Ntimuhushe inzira ngo muje iburyo canke ibubamfu ngo muve ku kintu na kimwe mu vyo ndabageza uwo munsi mukaja gushengera izindi mana ngo muzisabe. Abagira iki ba kera hari ukuntu bobo bemera ko abantu bamwe bamwe Imana yabahisemwo kugira ngo baba barongozi b'abandi, kandi baravuga ko hariho ibimenyetso bitabesha iyo bibonye ku muntu uca ubona neza ko Imana yamuhisemwo kugira ngo abe umurongozi w'abandi. Bari abantu bizera Imana nyinshi kandi bavuga ko hariho abantu Imana zahaye ibintu bikomeye gose bishobora gutuma bafasha abandi gutunganya societe, gutunganya igihugu bakagishikana ku buzima bwiza. Bobo ntibemera yuko umuntu wese afise uruhara rufadika mu gutunganya igihugu. Nico gituma mbere bobo hariho igice kinini c'abantu batemera ko arabene gihugu, batabita abasitwanya. Abo bari aba esclave, abantu bari hasi ataco bamaze. Abantu bavamwe abarongozi haba hariho ibintu bafatirako, bobo bavuga ngo nivyo vyerekana ko Imana zabahisemwo. Abo bantu baba ari incabwenge, baba ari abantu bashwashwanutse, bari charismatique, kandi baba ari abantu bafite urukoba rwera. Mbere harageze n'igihe barashiramwo n'ingenasa mu maso, uburebure, ibiki, bishatsi n'ibindi. Iyo usomye Bibiliya usanga ico ciyumviro atarico,
kandi burya nibi bintu vya demokrasi vy'intwaro rusange rimwe na rimwe uvyihweje urabona mwaka kantu k'ikigiriki kuko washaka navyo nyene niyo vyavuye mu ntwaro rusange umuntu azi gucanganya abantu azi kuvuga amajambo menshi azi kubemeza niwe acashigwa imbere cyangwa umuntu afise amahera ashobora kugura ibi abantu akabaha akabasororera agasubira umenga uyu muntu afise ivyo bintu kana kabandi badafise niwe afise n'ububasha bwo gutunganya igihugu neza ivyo biri mu bituma mu vyatumye umwe mu bahinga b'abanyabwenge b'ico gihe yitwa Socrate yikeka cyane intwaro ya demokrasi naho abandi banyabwenge bari bayishigikiye aravuga ngo nimba ivyo muvuze ari byo bizoshigwa imbere mu gutora abadutwara hazogera igihe haza abantu b'abahimbiri b'abakungu abantu b'ingeso mbi mugabo bafite ivyo bintu muvuga kandi nibashika bizotugora kubasubiza inyuma nibo bazodutwara kandi badutwaye ibintu bizobagira bitangure kononekara uko Socrate yakabivuze niko vyagenze harageze igihe haza abo bita manipulateur n'abantu bakoresha karimi kugira ngo babeshe ababatora babatore babaha amajwi bashobore gushika mu bibanza vyo kuganza ariko bafise izindi ntumbero zinyuranye na vya bindi baba bavuze mu gihe cyo kwiyamamaza ivyo nibaza yuko tubimenyereye ivyo bita demagogie birakogwa abantu bakaba bifitiye intumbero zabo cyane cyane gutunga n'ibindi mugabo ntibigira bicisha no mu kanwa bariko bararondera amajwi iyo usomye Bibiliya usanga uku kuntu abagira ikiba bitahura atari ko Bibiliya bivuga Bibiliya yerekana ko abantu bose baremwe mu ishusho y'Imana nta bitangaza bihari nta bantu bakataraboneka bahari ahubwo ikihari hari impano zitandukanye Imana yahaye abantu batandukanye impano zitandukanye nyene ariko izo mpano zose zirakenewe mu kubaka igihugu iyo rero tuvuze ngo twubake ihanga riroraniwe turakwiye gukura mu mutwe ibi bintu ngira ngo natwebwe dufatiye ku vy'intwaro ya cami twumva umenga ari abantu bavukanye imbuto abantu b'ibitangaza bashoboye gukora ibintu vy'igitangaza nyene tukaba turiko turakoma amashi twiteze ko aribo bazotunganya ibintu vyose mugabo twebwe ntituraba ingeso zacu ntituraba ingene tubana n'ababanyi bacu tukaba abantu umenga twebwe uko tumeze uko ariko kose ntaco bitwaye ko dufise aba bantu igihugu kizotungana naho tworonka umurongozi wakataraboneka nimba natwe ubwacu tudafise ingeso zituma yoroherwa kuturongora neza nawe nyene azogera igihe bimunaniye mu bwami bw'Imana muri Bibiliya uko Imana ivuga ibintu igihugu cubakwa n'abantu abarongozi baza bashigwa imbere ku bw'imvo z'uburongozi nyene ariko igiha ubuzima stabilite gutekana igihugu n'ingeso z'abantu Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagiye muri Kanani ariko Imana ntiyabaciye basimbana ngo bace bashikayo buno nyene bamaze imyaka 40 mu bugaragwa kandi abari bamaze kuvuka bari bamaze gukura gato bava muri Egiputa bose bapfiriye mu bugaragwa kuko iyo myaka yabaye myinshi murazi cabiteye n'ubugaba bwabo no kutizera Imana n'ibindi iyo myaka bamaze mu bugaragwa yabaye imyaka yo guhindurirwa ingene babona ibintu les mentalités bavuye muri Egiputa arabaja hariho mentalité y'umuja les mentalités des esclaves ni mentalité aho umuntu abaho adependa ku bandi umuja si umuntu ategura ubuzima bwiwe si umuntu ategura icyo azokora ejo n'umuntu yama yicaye aho arindiriye ko bamubwira icyo akora umuja nta migambi yo muri kazoza agira kandi kubera abaja baba ari abantu ataburenganzira bafise bafungura ari uko umukoresha ari wafashe ingingo yo kubagaburira hari akantu k'ubukoko kanaduga muri bo rimwe na rimwe nabo nyene ubwabo bakagiriranira nabi ugasanga ntiyiyumvira ineza ya mwene wabo kubera ni inkurikizi za oppression ntitwobagiriza ngo tubafate nyene ko ari amakosa gutyo nyene ariko iyo abantu babaye opprimé haragera igihe akantu k'ubukoko kiganza hahandi bavuga ngo kubera baduha bike bizoribwa no gufisa inguvu ugasanga barashobora no kuba abantu batababarana batitaho uko uwundi amerewe abantu bafise mentalite nk'izo ntibubaka igihugu vyari bikenewe rero ko bahindurwa
mu mbona bintu muri vision du monde world view yabo kugira ngo babe abo no kwita abasitwaya abantu bumva bati iki kibano ni iki wacu inyifato zanje zirafise ingaruka kukundi kibano kimerego nico gituma nkwiye kwirinda umunyantege nke aba hano muri iyi quartier yacu sindamurenganye mpuye n'impumyi since ndayitega ibintu bishobora gutuma itsitara nico gituma nkwiye kwirinda sinteranya abantu mu miryango simba umuntu ahaciye agenda aregeteranya nivyo Mose ariko arabigisha kuko abantu bameze gutyo nibo bashoboye kubaka igihugu si vyiza kwitega ko abashizwe hejuru aribo bazohindura igihugu twebwe ataruhara tubigizemwo nk'abene gihugu nk'abagize igihugu abantu abarongozi n'abantu simana barafise ububasha nivyo ariko barafise aho bagarukira nimba twebwe duhisemwo kuba abantu barenganya abo barusha inguvu ego nivyo bazogerageza baca imanza ariko burya n'imanza ziragera aho zisendwa n'abacamanza baragera aho basendwa none abo bacamanza bo bakuriye he ntibazoba bakuriye muri ya miryango nyene irenganya canke yarenganijwe iyo tumaze gufata ikibi tukakigira ubuzima bwa misi yose nabo twita abarongozi baza basa natwe ubwo bube gito nyene tuba turimwo nabo nibwo baba barakuriyemwo bica bituma na vya bindi tubitezeko bidashoboka kuko tutashoboye kuba societe ivyara abarongozi b'intore abarongozi ntibakoroka bava mu ijuru bava mu kibano bava mu miryango bararegwa bakorana natwe usomye amajambo Mose yandikiye abisirayeli urabona ko yabasavye kuba abantu bafise ingeso nziza mu ukuntu bigenza ariko kandi no mu migenderanire bagiriranira n'abandi buriya karenganyo karinda kiganza mu masentare ari uko kiganje mu buzima bwa misi yose mbega umuntu turusha inguvu iyo duhuriye mwibarabara tubigenza gute mbega muramaze kubona ngira ngo si hose kumbure umuntu agendesha ikimodoka kinini ko umenga we amategeko y'ibarabara ntamuraba umenga aremerewe kurenganya abagendesha amaguru abagenda n'amaguru abagendesha imodoka ntoya ukamenga uko umuntu agira inguvu niko atategerezwa kubahiriza uburenganzira bw'abandi ingeso nkazijya nizo zivamwo ka karenganyo mubona mu masentare iyo umuntu amaze kugira ububasha bwo gufata ingingo yo kugupa aragupfunga abakoze nka kwa kundi kwa wa wundi atubahiriza amategeko y'ibarabara yitwaje ngo afise ikimodoka kinini mu buzima Imana irashaka ko tuba abantu bubahiriza amadroit uburenganzira bw'abandi tutaravye igihagararo cabo iyo twubatse umuco nk'uwo niho igihugu kibamwo stabilite kuko abantu batarenganywa kandi burya kutarenganywa nivyo bivamwe amahoro nivyo bivamwe gutekanirwa aha niho rero ngaruka nkavuga ngo nisunze bashaka n'ijambo twasomye mu kiganiro c'imbere y'iki ugushigwa hejuru kwihanga ni inkurikizi y'ingeso nziza z'abagize iryo hanga iyo tudafise izo ngeso nziza nta handi hantu bizoca ngo dushike mu buzima bw'iteka nico gituma Mose yabwiye abisirayeli ngo Imana yarasezeranye ko muzoba bimbere nk'igihugu muzoba mutunze muzoba mukomeye mu vya gisirikare haraho yavuze ngo abansi bazobatera mu nzira imwe bahungire muri zitanu ubwo n'ubushobozi bwa gisirikare mu vy'ubutunzi Imana izorekura imvura mu gihe kugira ngo ibitungwa vyanyu bigwire imirima yanyu yimbuke iyo ni ekonomi inkurikizi nuko muzoba mwipfuzwa muzokwama muje gutabara mufasha ibihugu bigowe mutanga imfashanyo ariko mwebwe ntimuzohigera muzisaba ngo mugabo kugira ngo mubishobore bizobasaba ko kugira ngo Imana bibakorere bizosaba yuko namwe mwitondera ivyo yabageze vyose harimo nibi twasomye mu barewe kutarenganya abanyantege nke kudashira ibitsitaza imbere y'abantu bahumye kutaba bagateranya abantu bafise akarimi hagenda karateranya abantu kutarenganya kutagenda n'inzigo mu mutima iyo umuntu yagukoreye ikibi umushikiro umubare mu majambo yumvikana canke umutume kumushinga ntahe mubana amahoro mugabo byo kubika inzigo ngo bazombona nimwagira umutima nk'uwo ibi bintu Imana iri kubasezeranira ntavyo muzopfa mubonye aha nuko tutafasha umwanya ngo dushike aho yababariye imivumo ibi bizobashikira n'ivyashika bakava mu isezerano kujya ubugororotsi bushiri hanga hejuru niko n'ubube gito niko no kugabitanya niko n'ingeso mbi zicurika ihanga rikabihanga ryagowe subire ndabivuge
Satani ntiyanka Uburundi kurusha uko yanka abandi bantu. Satani ntakorera mu gihugu cacu kurusha uko akorera ahandi hantu. Ntituze tuvuge ngo ni Imana vyarayinaniye kubikora, ni twebwe vyananiye kwiyegurira Imana kugira ngo duhinduke, tugire ingeso zituma ubugororotsi bugwira, maze ihanga ryacu rishigwe hejuru. Isezerano rirahari, Imana iriteguye kubishitsa, ariko hariho ikidusaba. Ndagukengurukiye ku mwanya wafashe, kandi ndakwinginga ngo ikigufashije ugikore, ugishire mu ngiro, maze ugisangire n'abandi kugira ngo tugwize abantu batahura ico Imana iriko irakora n'icyo iriko iradusaba. Imana ikugirire neza.